Sister mambo. Poa. Meze sawa? Ndashimye. Ukarangara. Ni majana 5. Ndakwibariza nawe. Ni sawa? Ni sawa. Urazi kinzanye mwiri barabara. Mbona rondera umuhungu bitwa Fahadi. Fahadi umuhungu muremure, muremure nyenda tari muremure cyane mugabo. Atamishatsi akunda kugira. Ndamuzi. Uramuzi? Abaho hiyaho ugeze ajya kubitoke ucumubona. Ntayoberanye ushitse ucuhamenya ucubatse. Nta kuntu wamfasha ukaza ukagenda kuhanyereka ko ndamukeneye cyane byihuta. Kibazo bino bintu byanje ndabisize nganga kusanga vyononekaye. Oya, fasha icyo usanga cyononekaye nukuri ndakikura hano mwanya utakaza wanashaka ndamukurira. Mugabo uwo muhungu ndamukeneye byihuta shaka ndamubona. Turanyaruka rero bwacu ndabisanga. Turanyaruka nukuri. Wowe kira kuhanyereka cyo tunyaruka. Gukeneye ko sikindi nukuri wa mukozi wanje yaragiye nashaka uzondonderera umukozi yokorera nk'ibihumbi nka 70 kugeza uhera ku 50 kugera ku 70 nukuri umundonkeye wo bukozi kandi ukugurira agafana bebasha ndafise umukobwa heruka kumara amashure w'imfuvyi ariko nizere ko ako kazi yo gakorera uko biri kose ayo mafaranga ntiyogera atayakoreye atabuhuna afise oya nukuri n'umwana w'indero ndamwizeye neza ego nukuri uzomundonderere uzomundungikire uzomumbaze ko yokorera ibihumbi 70 nukuri kandi wo bukoze jewe rejo canke kawe kariho uzomumpera nimero yanje ya telefone ndibaza urayifise arejo canke hirya yejo ndashobora kuja iwabo nce ndamukubwirira ntangorane je ndazi ko umukozi w'umurozi uzoca umumpera kanimero kanje ka telefone ndibaza uragafise nukuri ndagiye kubera ngiye mu nama yishira hamwe ego we tuzosubira sawa uzokumva telefone ivuze ego urakoze Asante ningaha mje kwa ningaha ego ningaha ndazi niyo rubabari asante sana kabisa jewe ndagiye kabya bintu sisanga byononekanye ariko haraganiro gato twayatugira nka 10 ntibundi ndira nkagusubiza inyuma oya ahantu ni hafi cyane nta minota 5 hera reka ndabe nsinda gutesheza umwanya w'ubusa oya boss mvuge murampimahera oya ntangorane oya mpamahera hajya ni n'ahantu mwanya mutonya nakoze service oya nta kibazo we nta blame oya nta blame boss oya sindabigiranye umutima mubi canke iki ndabigiranye umutima mwiza kwa nanje nasanze ufite umutima mwiza nibaze ko twoba tubagoye ariko oya nta kibazo asikana asante sana sawa yego sister gato kubaza rega hajya nanibagiye kubaza witwa gute nitwa Lydia rega ubu ndagushaka no gusanga hehe ubahe haya nyene nari ndandarije uhageze hajya uba washikiriye aho
kandi umwanya munini yamwishimba ndi hajya nyene ndandaza amavoka n'ibintu by'ibyamwa. Hajya nyene bijya nawe nyene dandaza. Hajya nyene. Okay. Barasha makanimero kawe. Nta telefone mfise n'ukuri. Aho uri mukuru. Ego, ntayo ndigera. Basi ndagukeneye. No gusanga hajya nyene. Wosanga hajya nyene ushizeho wocumbona cyangwa ukabaza. Okay. Nina murabe muhungu. Ego ni batuvugana. Ni muganira. We ntangorane. Sawa. Sawa. Hodi. Karibu. Hodi. Karibu. Rafiki yangu Fadi, habari? Erike bosi wa. Fadi wa kizamani vipi? Fadi rafiki yangu. Kuona. Sawa kweli je dashi. Kumbe? Ko wazimiye. Cena nibereye hari. Ubwo namwe nari narababuze kweli. Bana jewe burya. Wewe ni musistara. Niwe ndangiye hano nahaciye nyine ndahatembera mu karitsiye ndabaza umuhungu ameze uko kunuko umustasha byati jere ndahazi. Ni wahanze nyabya niwe tuganye ngakora bya asubira inyuma. Karibu rero tu asanganire mu. Oya nta beme ni munda nyaruka. Ariko wenda kubarira. Cyari kinzanye cyari kishanye ngaha. Bana nuko nyene ari numva umenga shaka usubira kukazi. Subira gukora n'ubundi. Kico kintu ari cyo kuganira kico kintu numva kigoye. Oya nta bleme ntubifate ukuntu ntubibaze yuko harimo umutima mubi canke iki we ivyabaye urabizi ndabizi nyene vyagenze ariko rero kundi kuntu nari kwitwara kiretse kurya nyene je nje kukuhamagara nje kukuhamagara je nyene nka boss urumva rero we ntugira ikibazo vyose tuzivugana ku kazi we ntangorane ejo uzotonde witegure kabisa none boss nta no kuganira oya nta bleme tuzoganira nta kibazo wewe gusa witegure ejo tuzohore ku kazi ico tuvuganye kandi nta kibazo hajya burya nasanze wari umukozi umeze neza ubona no shobora no kurungika iyo twarose amasoko nkanze mu Bushinwa akurungika ukagenda we niwe mbona nyene wugurutse mu bwenge kandi mbona hajya uzi no gukoresha imashini neza ndasaba rero wowe uzoze nta kibazo mbere simpebye muragize neza sawa uko ushobora kunyaruka kubera isibindi bimwe birihuta aro isoko na radepoje ahantu hari isoko nimo ndahiganirwa mu Bushinwa ubu nyene nshaka wowe bari uzoca shaka uzoca ubikora yego muragize neza sawa sawa wacu yakutse maze gukura urabona uzaba rucikana burya ikirara ahubwo tugire n'ingoga burya mugenzi wacu Hamisi murabise umukobwa kandi ko yize biba nkako yize na kaminuza ubwo rero ikintu gikurikira cyumvikana ndamushakira yuko tujya mu mukobwa wiwe kugira ngo ubucuti dufitaniye uze ubandanye ahubwo butera imbere mu byanoza turimo turakora yego kandi yewe
hariya kwa Mutamayisa ko bafise umusore wabo Eric ahora kwiga hanze rero yaraje kandi amaze kuza twaraganiriye n'ujya Mutama mugenzi wanje ambwira yuko muri ya company yiwe yasanze ari byo yiza bimenyereye je nkacavuga rero kugira ngo natwe tworoherwe muri ibi bikorwa vya company yacu azi ko byamutama tukunda kumwikora ko vyagoranye ngo tugurane niyumviye yuko ujya musore twuvugana nk'imiryango ibiri tukamushingira umukobwa wacu reka mutatwe badutomboje cyane kubera ujya mukobwa we hasi yayize n'amashuri cyane ujya marujya mudanazwa rwacu nkuru rudanazwa rwacu dufise ujya tumusizemo bagakorana n'ujya muhungu wacu bijya byo tworohera cyane kabisa usanga barateye ubona ko bavoma hangu wacu nawe yasanze yaramaze amashuri kabisa tumubwire ariko ukuntu yovyereka umwemeze nkuvuga yuko umubwira gusa bisanzwe umubwire nyene yuko ariko twavyumviriye kandi ariko bitegeza kugenda kubigenda kwere ntumbwire ko yavyase oya nabo ntiyovyanka ndamubwiye ko tuzomukwera ntiyovyanka nukuri keneye ubugenyi bwiza uzobanga hagati yacu n'umuryango nukuri urabona ko umuryango duserura byo turimo turakorana birafise ishingiro kandi tuzogezanya kure turayibona kandi nukuri baradukunda bajya abantu cyane kabisa Jesi no guhaririza kubera ariko ari wowe tegeka ngaha mu rugo komanda kwigisha nawe njye mu boko wacu cyabivuga aho ni sawa kumengo iki sico kuja kwimpaka ahubwo je ku ruhande rwanje n'inkingo nafashe mugabo gusa ni byiza yuko umukobwa tumuganiriza akabimenye niyo bari hafi rero uwo muhamagara tukamubwira ico cyumviro kivuye kwa Dani Dani bahani ndamubwire ko hari kwiga muri byemera sinzi mama naje salamu alaykum Papa naburenga urumva rero umwana bituma nifuje yuko twicarana muri kano kanya urazi yuko umuvyeyi muri make yamahangayitse kugira ngo umwana agire kazoza keza urabona yuko hari umuryango twakuze turi inshuti hari hajya kwa Isa hari umuhungu wiwe rero yahora kwiga hanze yitwa Eric ndamubona urya muhungu namubonye yaraje rero maze kubona aje ndabona umengo byoba biyereye abantu ko wanje muko wawe papa vyakunda nyene bikaba je niko ndavyifuza ukuntu namubonye kuva biri hanze yabaye mwiza numva ndamwishimiye numva ndamukunze nyene vyoba nibyo nifuza kuko urabona yuko oya nivyoba kweli business zanje nkora zigenda zisubira inyuma buke buke bivanye n'ukungene nabakurikiranye kugira ngo mwige barumuna bawe urabona yuko nabo baracabandanya biga rero biba bisaba yuko imiryango nk'iyi ifise ibyikora tugira ubumwe kugira ngo hano bigoranye hariya badufate mu mugongo kuko tuba dusanzwe twabaye umuryango pana tuba tumaze gukura rega natwe nitwotorana ngo tubane duce twicara arico turose uko natwe twobunganira na cyane cyane urabona ko bifise kubera vraiment nanje narinda vyiyumva nk'ubwo ndabura aho ndabihera bazi ko bitugora abantu b'abakobwa gusana icyumviro nk'ico mubifashije mu gihe numva yo baramataga y'amavuta muri make nawe ujya mu muhungu urumva hari utamukunda umuhungu mwiza burya nibaza yavyumvise mu wawe jene nakubwiye yuko umwana wacu ko biri kose ntashobora kubyanga urugo rwiza urugo rwifise twabanye neza muri make ibintu ni mabi okay tuyaze neza rero cico nari nkeneye n'ijambo ryiza rivuye ku mukobwa wawe hasigaye n'ahantu umwana usigare mu kiyaga neza mukinoze nanje mpave nja kuraba utari mugenzi wanje tuganire ntabwo ariko turasiga aza kumutwegeranya kandi uyihagararire iryo jambo sinze kumva yuko inyishu ari mbi oya reka ndamubarira wigore sawa ntaza guharira yego Assalamu alaikum Werike Sabyo
sawa kuri wenyine turashaka kumwe nawe bose wawe yagiye uje kintu ndaguhamagariye sikindi hari akajambo twaganiriye na so wawe kandi ako kajambo bisaba ndakakubwire ukemere nk'uko ndakakubwira nakakima kandi nyumvirize nandonye akazi akazi ntusanzwe ugafise ngaha harabutse ibintu ga yemwe wokora mwana wanje abdemama atirana ya muhira urabona ujya mu rugo avuye hanze ko byazanye amadolari arubizi aje nanjye nkeneye yuko ubaho neza nakare mwana nacagiye kigubira kimwe nawe mbona uzokigurire nachona kwima mama kweli aje nanjye kigenda gishaka nachona kwima wetuza mwana wanje nanje niwe mfise sinene nagufashe tuje imbere bikunde bije mu buryo twamenye n'umuryango ari umwe tuw'umuryango numva ndabyishimiye cyane bizokwanka wetuza kinkorere mama yego ntari nawe ndazi ndakwizeye acha ntikizokwanka wetuza mama reka reje mbandanye nazi ivyo mama nze mbarira ubuki urabona ko umukozi yatugumukanye amasaha yo kuja mu gikoni arimo aregereza nakare mwananje abakobwa bisabwa nkaho umaze kugera ngaho ugeze mu bigero nawe uzosore gukora ibyawe erega abakozi bakora nabyo bokwikorera so wawe jewe yambwiye yuko twokuronderera umugeni what yuko twokuronderera umugeni jewe Eric yego kandi twashimye ujya mukobwa wo kwa Misi inde ujya mukobwa wo kwa Misi bisaba tuje kumusaba aze ngaha muri urugo nk'ubu wize watomoje ukigira akazi so sakora nabo kabari ibyo ukora wigire bijyanye umuzane mukore mu bintu mudandazwa ibyo mudandaza n'ibiguzi urabona handi ibintu biriho mudandaze mama gato ariko umbabarira umbwiye mwe na papa yuko mwashatse jewe kundondera umugeni muri make umugore mama mwaranyigishije akazi ndafise ubu rero mushaka mwebwe uwo mwiyumvire jewe ndongora jya mukobwa wo kwa Misi dushaka tubere umukazana jya mukobwa n'uwindero ni mwiza ntacabaye n'umukobwa w'indero aciriye hagufi mama bisabaze ngaha mwa runo rugo mama ufashanye ibikorwa mama ndabumva ntaco mutankoreye ariko ico ndakibanke mama jewe ubwanje umbona ukomeze akazi mwarampaye mwarangije mwaramaze hanze mwarandungitse ariko sishobora gutora umugore mwebwe munyeretse jewe nzobereka umukazana ariko atari uwo wanyu w'ibishusho mwumva ko jewe ujyanyende mbere n'inama y'umuryango byanka byakundiza kuba mama kugira ujya mukobwa wa Misi aze ngaha mu rugo mukazana wanje mama ndabubaha kandi so wawe niko yantumye kandi yabwenze kumuha inyishu mpaye yuko ujya mukobwa wa Misi bisaba mukazana wanje mama ndabubaha ariko ivyo neva mama neva ndanse yemwe jewe ndakubwiye genda mva imbere ujya mukobwa wa Misi ategerezwa kuza kuba muri rugo ategerezwa kuba umukazana wanje byanka mama jewe kumeze nta muri mukobwa n'uwendereye mu rugo rwanje atari ujya mukobwa wa Misi nyene wanke wemera azogumaza agenda mva imbere sinza kugabwa umwana aravyara nico kunda ujya mukobwa wa Misi bisaba nyene abo mukazana wanje n'ukuri urazi ingene ujya mukobwa ari mwiza ibikorwa vyiwe sinobihomba yarize amashuri yarize nta kintu na kimwe atakoze se n'umugenzi wiwe nyina wiweshe mukama wa nta gasoda yo nwatuka kasangi oya nico kunda ategerezwa kuba umukazana wanje vyanga vyakunda nzomuzana reka se wazi nzomuzana ndakubwira